Sari ya turomonde mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba urwaye, uri mu bitaro bitandukanye canke urwaje, canke ufise ikindi kibazo atari ico mu bitaro. Reka ndakubwire yuko wizera Imana yonyene. Imana ni mushobora vyose. Peu importe la situation urimwo, Imana yonyene ubufasha bwose ukeneye buri mu Mana. Ni wizera Imana rero, Imana yonyene nizogufasha. Okay, reka nze kuri sije cyane uyu munsi nabateguriye. Ni sije abantu benshi twirengagiza kuvuga canke gukora, ariko ni sije iri très important cyane ku muntu wari we wese, ku muntu yibwira canke ku muntu canke kuri wewe nyene ubwiwawe. Rero ndagusaba nyamba utaragira subscribe, ugire jeme canke partage ku bagenzi bawe. Kimbure hari igihe wasanga iyi nosije ngo mba mvuge nabo nyene yoba ryohera. Rero gira partage nabo nyene kugira bashobore kuronka ibintu ngo mba mvuge. Nisije rero ivuga ati ndagukunda. Ushobora kuca wumva umenga ni sije iri simple isanzwe, ariko isije ni sije ikomeye cyane. Ijambo ndagukunda ashobora kuba ari muto wawe, ashobora kuba ari mukuru wawe, ashobora kuba ari mama wawe, ashobora kuba ari papa wawe, cousine, oncle, tantine canke umugenzi wawe ari très cher cyane kuri wewe, je sais pas. Ariko menyera kumubwira yuko umukunda akenshi bishoboka. Hari igihe usanga benshi twirengagiza kubwira abantu ko tubakunda, kubera ushobora kubusanga ari occasion yonyene uyu munsi ufise yo kumubwira uwo muntu ko umukunda. Ashobora kuba gihari, usanga ari rya nyuma muhuye, usanga ari niryo rya nyuma muvuganye. Uyu munsi nyene nyamba muriko muravugana, mubwire yuko umukunda. Tumenyere kubwira abantu ko tubakunda bagihari, apana ibintu byo kugenda turavuga ngo umuntu naka ndamukunda ari uko atagihari, naka naramukunda kubera atagihari. Menyera kubwira abantu ko tubakunda. Ushobora haro benshi turatandukanye abantu kunyene turemwe. Hari umuntu usanga ikintu cyo kuvuga ndagukunda bimugora cyane ku exprime, ariko ugasanga abikora mu majeste. Peu importe uko ushobora ku exprime kwereka umuntu ko umukunda, nyamba bikorohera kuvuga, nyamba cyangwa ukoresha ayo majeste, ariko bikore. Umuntu nyamba mukunda de maintenant bimubwire. Ashobora kuba ari okazo yawe ya nyuma, wasanga n'uno munsi ari umunsi wa nyuma mubonanye, ariko koresha iyo okazo iri imbere yiwawe yo kumubwira yuko umukunda de maintenant. Umuntu mubwire ko umukunda, apana ibintu byo kuvuga yuko umuntu umukunda wamukunda ari uko atagihari, ari uko atakumva. Ariko rero kubwira umuntu naho nyene ko umukunda vyonyene ça ne suffit pas. Ntibikwiye umuntu kumubwira yuko umukunda vyonyene, ntibikwiye. Ushobora kuba nk'ubu kumuronderera umwanya, ushobora nk'ubu kuba ufise nk'akazi gahera nka sambiri z'ijoro, ukavuga ati reka ndondere umwanya wo kuja kumuraba. Nubwo wovuga ati uyu munsi akazi gahera saa 10, nyamba kabura gahera saa 2, ukavuga ati uyu munsi akazi gahera saa 10, ukitora ukava ku kazi ukaja kumuraba. Basha nimuhe umwanya abantu mukunda, nimubwire abantu ko mubakunda bagihari. Mwige guha agaciro umuntu, wige guha agaciro umuntu ukunda. Apana ibintu kubera ikintu ca mbere na mbere no kubwira nuko umuntu nyamba umukunda utamuha umwanya, uwo muntu ntumukunda. Novuga ko utamukunda. Umuntu nyamba umukunda umuha umwanya, umuha agaciro. Ico ni ca mbere. Reka ndakubwire inkuru yigeze kunkorako cane. Ni inkuru y'umupapa n'umwana. Yari umupapa yari occupé cyane n'akazi kiwe. Yagenda ku kazi, umwana wiwe aryamye. Agasubira gutaha, umwana wiwe yaryamye. Urumva yaragenda mu gatondo, umwana arasinziriye. Yaje ku ishuri, agasubira agataha. Ivyo mwijoro ntibanabisangira n'umwana. Naho nyina agasanga umwana yamaze gusinzira. Umwanya munini yawumarana na nyina wiwe. Ariko umwana akabona indwi yose iraheze
indwi zibiri ukwezi kose atabonana na papa wiwe akiyumvira ati eske ibintu biri normal agasaba telefone mama akamubwira ati je nkeneye kuvugana na papa kamera mu telefone amubwira ati papa ndagukeneye tuvugane ariko papa we akamara amubwira ati eske mwananje ntubizi ko mba nagiye kukuronderera umukate ego irevre birumvikana ategerezwa kuja kuronderera umuryango wiwe ariko none umwanya w'umuntu ukunda nubwo yoba 30 minutes biramwubaka cyane basha mwige guha umwanya abantu mukunda rero umwana bukeye naho nyina akamubwira ati papa je ndakeneye yuko tuvugana dusangira tuyaga nubwo wompiyo minota 2 ariko nkakubona papa wakamara amubwira ati umwana wanje ntivyokunda ariko umunsi umupapa yari ku kazi yumva kapere ko umuntu yaramutelefone nyene yumvise ijambo umuvyeyi numwe adakunda kumva atokunda mbere atokwifuza no kumva mu buzima bwiwe yuko umwana wiwe bamugonze yapfuye eske mbe uriyumvira yuko yarababaye cyane kubona abuze umwana ikindi cya kabiri naco cyatumye babara gose nuko umwana wiwe batari bwaganire batari bwayage atamuha umwanya amubwire akelpo amukunda inshuro yoba mukunda nubwo yaramukunda ariko ntiyigeze arondera umwanya ngo bayage n'umwana wiwe none eske nawe wowe uri kuraraba ino video wowe uri kurankurikira ni ryari uheruka kubwira umuntu ukunda yuko umukunda umuntu ukunda eske uramuha umwanya basha twige guha agaciro abantu dukunda wige guha agaciro umuntu ukunda nyamba gihari yo ni opportunité yiwawe yo kumwitaho yo kumubwira ko umukunda yo kumuha agaciro basha ndabinginze nibaze yuko wowe uri kuraraba ino video ikintu ugomba ukore ubunyene mwono mwanya nico kubwira yuko ujya muntu naka Joseph sindamuzi yuko umukunda nibaze yuko woba uri kuraba bino video naka ugomba umukunde kandi ugomba umwiteho kandi ugomba umuhe agaciro haro n'ikindi kintu ca kabiri norenza ko nabo cyo gufasha cyane ni kintu kijanye na kubera twese ngaha dusohora energie iri positive canke energie iri negative muri wewe ushobora kuba usohora energie iri negative canke iri positive atavyuze ushobora gusanga iyo umuntu akwegereye umva uko akwegereye urigiweyo ariko ugasanga umuntu murahuye arakuramukije ni sawa ntumwishuye iyo rero ni energie iri negative basha twige gusohora energie iri positive eske iyo umuntu duhuye yisanta gute eske ari santa yuko twoyaga eske ari santa yuko twovugana eske umuntu yo muri kumwe ari santa yuko yo kubwira ibibazo eske ari santa yuko wo mufasha basha twige gusohora energie iri positive kubera icambere na mbere nagomba ndakubarire mu buzima wabimenya canke wareka abantu ikintu cambere bazokunda wewe ava yuko ibintu vyose wobufise uko vyoba bingana kose abantu bazobanza gukunda wewe bamaze gukunda hama ivyo bintu vyiwawe bazoheza babigure ushobora kuba uri umukomersa peu importe cyangwa sanga ukorera nk'ibindi bintu ariko abantu bazoza barondera wewe bamaze rero kugukunda ibintu vyiwawe bazoheza babikunde sinzi ko murabibona hariho nk'ahantu usanga nko muri cafetaria canke muri mu kabare ugasanga hari umuntu yamaze kwigarurira imitima y'abantu ku buryo bashitse babaza nakanihari urumva muko baza kugura ivyo bintu babanje kuza umva iryo zina ryawe niryo ryabanje kubakurura eske none nawe abantu ubwo umva babanje gukunda wewe muko yuko bakunda ibintu uwoba ufise kandi nagomba ndakubwire yuko ivyo woba urimo vyose ivyo woba ukora vyose abantu uzotegerezwa kubakenera rero reka gukora ikintu gituma abantu bigirwa kure yiwawe ahubwo bakwegera nibaze ko muri ko murantahura ngaho sinzi ibintu je bimaze kumbako yuko nawe byo bimaze kukubako
ugasanga wewe muri wewe ufise energy iri negative, nturi muri mode nziza, ariko ugiye kuraba nk'umuntu nk'umugenzi wawe, usanze uwo mugenzi wawe afise energy iri positive, akwakira neza, akwakira ari akiyante cyane, arakuganiriza, afise energy muri we iri positive. Ndakubwiye yuko iyo energy yiwawe iri negative, uwo mwanya nyene arayihinduye, ugiye muri energy iri positive. Rero twige kubaho twumva yuko nakano muhindura, just uko kuntu afise energy iri positive yahinduye energy iri negative iri muri wewe. Twige rero kubaho twumva yuko hari uwundi muntu yoba aryohewe kubera twebwe. Juste narifise mode mbi, sinari muri mode nziza, ariko le fait yuko naje kukuraba naciye numva yuko ndyohewe cyane. Rero twumva yuko hari abantu botuma turyoherwa kubera twebwe. Ahezime rero icambere na mbere natanguriye ko n'ikintu yuko umuntu nyamba mukunda bimubwire dès maintenant, nyamba mukunda bimubwire, umuhe umwanya, umuhe n'agaciro. Icya kabiri nico yuko ibintu byose wobukora, haba ibintu byose, haba mu budandaje, ibintu byose wobukora, ikintu ca mbere abantu bazobanza gukunda wewe, bazobanza gukunda ivyo bintu ukora. Hama bamaze kugukunda, ivyo bintu wobudandaza canke wobukora bazoheza babigure, mugabo babanje gukunda wewe. Ukora rero ikintu gituma abantu bagukunda, apana ikintu gituma abantu baja kure yawe. Murakoze cyane rero. Nubundi yari Host TV, amazina yiwanje ni Rosette Irankunda. Mubandanye mukora amapartage, mubandanye mugira j'aime, mutibagiye na subscribe. Reka ndababwire n'ubundi abafana biwanje yuko ndabakunda cyane, ndabahoza ku mutima. Reka duhurire muri commentaire mumbwire namwe muvyumva. Ntobura nawe agakomantere wufise kakunyuze ku mutima, wobushaka nawe gusangiza n'abakunzi banje, kandike muri commentaire duhurireyo. Murakoze cyane. Ciao ciao.